Nitwa Jisha Kezak, Mrs. Tel Aviv. Urumwe mu bigeme bariko baraba posted everywhere. Kuma Facebook, kuma Instagram, kuma TikTok bitewe n'aka video. Uvuga kuvyerekeye abasore. Hajya ngo ni bariko barabarongera cyane. Baturira mu rugo nubwo bamparirije ndabivuga je sinzotinya kubivuga baze bashake banyice bababare baze kunsubiza nabonye n'abantu bo hanze bari muri Saudiya nibo bamere batanguye kunyishura abanuka umugore ni wowe umugira uko ushaka batwe dukeneye kubaka turakeneye abagabo vraiment nubwo basi wonguririye nko kurumva je mu buzima sindakonsoma amafaranga arenga ibihumbi 30 ntushobora kugenda mu kabara tamahera ufise ubugiye gukora iki kutazi ivyo uza guhurirayo navyo hari gusanga ahantu wari witeze ushitseho gasanga ibe yaraduze amafaranga igaragura ibintu byose ariko ntagura urukundo ico mukimenye nk'umuntu arashira kugira ati we turakundana ngomba ndaguhe 10 million nyamane n'umugenzi wawe akaduhe 10 million turi babiri wo kwanga canke wo kwemera je sino yanka vraiment Mbega none we ni woyanga kabisa Dimiri mbega none warimye utamaze bayakorera myaka na mirere nawe ukaca wanka kwera umunsi umwe abahungu benshi barafite ico kibazo cyo kubura umwigeme wa nyawe bakundana kubgawe umuhungu kugira ngo avuge ati uyu mukobwa koko no mutwara mu nzu no murongora uwo muhungu yoba yarabiye ku bintu bimeze gute hari ubwa mbere bararaba ku ngeso ukaraba umutima w'umuntu d'abord ntushobora gutwara umuntu utazi ingeso ziwe utazi n'umutima wiwe kugira ngo umenye tu umuntu nzomutwara uramanza ukamwiga ukamenya karaktere ziwe ikintu kenshi kibura mu rukundo n'ikiyago sinabivuze kubera ko ngo ata muhungu ndamufise kandi mwiza abogaye kandi ntabwo ari umurundi mugabo kubera ko bigoye gusaba amafaranga umuntu ukunda biragoye sinzi ko ari je gusa jewe kuva mbaho nkundana sindabwira umuhungu dukundana ngo ngurira iki kintu mana nimbombo ibintu wikunda ku mubiri wawe maso bon nshobora kuba ari ryambere mbonetse ngaha mugabo ni bake batanzi nitwa Jisha Kezak Mrs. Tel Aviv aho kantu Mrs. Tel Aviv ujanwa nibigezeho ego ariko umeze neza ndashima Imana urumwe mu bigeme bariko baraba posted everywhere kuma Facebook kuma Instagram kuma TikTok bitewe n'aka video uvuga kuvyerekeye abasore hajya ngo ni bariko barabarongera cyane rega ivyo navuze nivyo nubwo bariko barabihariye nivyo kandi ndazi hariho turafise ibice bitanu by'abantu bavyemera n'ibindi bice bitanu by'abantu babihakana ariko benshi vyateje impari bavuga bati yamara ibi bintu biragoye cyane mu mwigeme avuze kubera ko abigeme bubu nabo baragoye urakundana n'umukobwa ukamuha urukundo ukarumusesamwo bwamara guca kabiri ugasanga yifitiye abatipe batandatu none woca umushira mu nzu koko ariko ivyo urazi ko n'abasore mu bigira ugasanga mufise abakobwa batandukanye nka 30 kandi bose mutegerezwa guhura nabo urabizi ariko none umusore yafashe decision yo kugira mariage munyuma ugasanga arabuze nganatora wo ubakana kwanza kuri wewe abigeme bose bo barira kumwe barabuza abagabo canke babireke babibona bareka guserura icyumviro cabo ndazi ko batuntuye bijya nabivuze kubera ko mazi igihe kirekire ndabiraba kandi birahari ni kujya nyene bimeze baturira mu rugo nubwo bamparirije ndabivuga je sinzotinya kubivuga baze bashake banyice bababare baze kunsubiza nabonye n'abantu bo hanze bari muri Saudiya nibo bamere batanguye kunyishura abanuka rero bambwiye ngo je ngo ndigitwarire mugabo yagize Imana nuko yarari hanze ivyo navuze byose nivyo vraiment kandi nawe we ndibaza urabibonaho igihe kigeze urahabona ariko none yuvuze ko babarira mu rugo kubera iki mubitega we kitubitega ico nico kibazo rero mubitegera iki numva ko ari cyo kibazo dukwiye gukemura ahubwo kuko nyimba uvuga ko babarira mu rugo ni makosa y'abahungu canke n'amakosa y'abakobwa naho tobitega muri iki gihe ntuzorongoka kuko abasore benshi bariko bavuga ati ngo nta kazi bafise abandi ngo bariko barondera ngo amahera abandi nabo ngo abakobwa buno musi ngo ntibashoboka umugore ni wowe umugira uko ushaka gute nawe gute none nk'umuje turakundanye nawe umbwiye ati hebe iyi mpuzu sinca ndayiheba umukobwa uzobwira mukundanye ati hebe iki kintu ntagihebe uwo ntabagukunda uzoca uva inyuma iyo yasikubiheba naho uca uva inyuma
uwo ntabagukunda ariko umukobwa agukunda umubwiye ati sinshaka kuzosohoka wambaye impuzu ngufi direct aca ahindura. Abakobwa benshi barafise ingwara yo kuvuga bati kiba cerekana yuko yubaha umugabo. Abakobwa benshi barafise ingwara yo kuvuga bati jewe nyimba ushaka yuko ndongorwa bufise imodoka bufise inzu bufise amafaranga sishaka kuzoza kuguharirwa mu rugo rwawe. Ega none uwo mukobwa bimeze gutyo yo bari mu barira yuko atara nk'umugabo. Urumva muri zino generation ego birahari ivyo bintu kandi hari abakobwa benshi bameze uko bivanye n'ukuntu ibihe vyagiye birahinduka. Ego ubunye basigaye bavuga mama wanje ko ntibokunda abasore batambara neza badafise imiduga iyo ni ngorane y'ubujuju. Ego urashobora no kuja muri abo mafaranga uri kuriyumvira ugasanga nta n'ikintu nakimugezeho. Ya je ndazi umuntu hatunze vraiment mugabo sindamuvuga nta mwana afise ariko amahera afise yogaburira nk'igice cy'u Burundi. Ya ndamuzi ariko nta mwana n'umwe afise. Ego ya none wibaza ko ari kubera iki wibaza ko ari kubera katagira umwana ngira ngo usanga atavyara cyangwa umugore atavyara n'ubutunzi sibwo bwubaka rero. Ya aba bakobwa bigize abasire kwini cyane bashaka amaronko gose ngo wavuze aba barimwo cyane abarimwo kuko urumva nyene bakeneye amaronko wumva bakeneye kubaka. Hari abakobwa ariko badashaka kubaka. Hariho n'abandi bakeneye kubaka. Abakobwa badakeneye kubaka ni babandi ivyo baronka byose babikenera babironka hanze bagenda gukora uburaya kugira ngo babironka abo nibo badashaka kubaka. Kandi twe dukeneye kubaka turakeneye abagabo vraiment. Ya zimwe mu nyishu abahungu benshi bishuye baravuze bati yamara ubu buzima buragoye. Baranatanga n'akaroti mu gisagara kuharongorera umwigeme gasanga ntaca afise akora kuko abarundi kazi barahaye kudakora. Usanga benshi birirwa muhira ugasanga barisiga inzara n'ibindi ugasanga gupambana wapi. Ati yamara je nanje kugira ngo ndonke inkwano ndonka yo kurongora nongenda gushira mu rugo biba bigoye. Kandi ugasanga we misi yose yo dusohotse facture ntonyi cyane ubukene ko tuva dukonsomye 200,000 300,000 kuduka. None wumva amakosa yabara y'abahungu? Ya makosa nayi wanyu kuko umugore umushize mu rugo upanze kuja kubaka. No kuvuga ngo ucupanga nakazi umugore wawe uzoca umuhereza kugira ngo ntaze yicare areza amaboko. So atushobora kuba uzoca umutegurira nk'ibotike ugashiramwe ibintu akadandaza nawe ubufise ibindi bintu ukora nk'umugabo wiruka hirya no hino ushobora no kuzoja hanze. Ubundi kubera ko atayitegurira batararongorana? Kubera ko umukobwa atoyitegurira batararongorana? Hari abakobwa bamwe usanga bafise impano yo kurondera amafaranga bidandariza ututomati n'ikinika ugasanga agiye ku mugabo yifitiye uduhera dukeye. N'abandi rero bo mu gikoma cavoka bigira uko nyene ego ya nuvuga ngo rero umugore umugejeje mu rugo uca umurondera ako kabotike basi mugahuriza hamwe kuko wowe uzoja ku kazi vyanke bishitse bikanka mufise ka kabotike niko muca mwikorako mukaraba utuntu musuma hari nge muba mufise ubufu muca mufungura mudandaje nyabufu nyaki byose. Vyumvikana ko butabona impamvu ituma abahungu batarongora? Ntaho mbona bavuga ati n'ubukene je narababwiye ati nibasabe leta ibaha akazi ko gukubura mwibarabara zira bahemba ku kwezi ko nta bukene bwababujije ko barongora ahubwo ntibakora ntibashaka gukora. Abahungu ntibashaka gukora? Niyo mpamvu baca bidoga canke bana yaronse naho baca bagenda kuyonona. Reka tuje kuri wewe. Sinzi ko ufise umukunzi kenshi na kenshi iyo usohotse kunda kuva mu kabare uri kumwe n'umukunzi mukose amafaranga aragute? Jewe vraiment sinkunda gusohoka. Ninze sohoka naho abara ahantu hamwe n'ahantu boba banzi n'ahantu hamwe je sinkunda gusohoka. Ubu bare bwo ngahe Bujumbura nzi ni bukeye je nwifanta. Ego nwifanta urumva ni zibiri ni kireyi wanje 5000 ungurira ku brochette sempre ni 7000 accompagné ni 12000 canke 15000 biba bihetse no hari ibindi no subira kugira nubwo basi wongurira nko kurumva je mu buzima sindakonsoma amafaranga arenga 30,000 ku muhungu. Abantu bashobora kuba babona ngo ibari ikaravuga ngo ni iki niki sindigera nkonsoma amafaranga arenga 30,000 jewe. Reka tuje ngaho nyene none ko bavugiye abakobwa bose babigeme basanzwe bavuga bati yamara ko ndakurose nza kuzana taxi uraza kundihira taxi uraza kundihira ragujare ntwara ku mabici atandukanye aho ibintu bizimvye bajya abakobwa nabo bona bo tuma umuhungu azana agatima ko kurongora.
oya ahubwo abo nibo kwanza bari no mu batwononera kuko deja umaze gusohokana n'umuhungu ego taxi irungikana urumva ngo ubunye ngo ntibogenda n'amaguru ndungikira ya taxi aller retour urumva murasohokanye urari ayo makoko hari n'igihe usanga gutuye ahantu hazimvye bikaba ngombwa ko mufata dufate nka enkahe ari katreve ego mukanye byose akagura aha azoca agenda arabwira abandi tujya mu koga nta kintu arimwe ego nuwo gusesaguza gusa urumva rero n'abakobwa bamwe batwicira batuma abandi bantu batarongora turakeneye gutebaho nyene ko abakobwa babicira batuma abahungu batarongora nawe uramaze kubabona bashaka ko mu buzima buzimvye ariko ata buryo bwabo bafise